Zisangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho umwe wese adukurikira aherereye. Turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kw'indwi umwaka n'ibihumbi 2023. Wowe udukurikije mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikije hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse neza cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ndaguhaye kaze. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako kugira tubandanye ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, ibiganiro n'inkuru biriko biravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata ca politike, hoba mu gisata c'indero, hoba mu gisata c'inkino, hoba mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bitandukanye. Tukugezako ayariko aravurwa mu Burundi canke hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Inyankamugayo zishigikiye Agathon Rwasa zituye umushikiranganji wa mbere ngo atorere umuti ibibazo biri mu mugambwe CNL. Nk'uko biri mu itangazo ryasohowe n'inyankamugayo 22 zo mu biro bikuru vy'umugambwe basanzwe bari inyuma y'umushingamateka Agathon Rwasa. Iryo tangazo ryasohotse kuri uwa gatandatu Mukakaro 2023 mu ngingo yaryo ya gatanu rimenyesha ko ikibazo c'indyane zimaze iminsi zibonekeza mu mugambwe CNL bagishikirije umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Narakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuruye, ariko ntunyemerere ngugeze ko iyi nkuru ivuga ku mwiherero wa mbere w'abagize leta ya Perezida Nkurunziza, retraite gouvernementale. Kuri ino foto muriko murabona haraboneka Perezida Nkurunziza, icegera ciwe ca mbere Dr Martin Nduwimana, icegera ciwe ca kabiri Marina Barampama. Inyuma ya Barampama haraboneka umushikiranganji Karenga Ramadani yarajejwe kumenyesha amakuru. Hirya ya Karenga hari umushikiranganji Bernabe Mbonimpa yarajejwe amagara y'abantu. Hirya yiwe hari Lieutenant General Germain Niyoyankana yari umushikiranganji wo kwivuna abansi. Hirya yiwe haraboneka umushikiranganji Dieudonné Ngowembona yarajejwe ikigega ca leta. Inyuma ya Bernabe Mbonimpa haraboneka umushikiranganji Saidi Kibeya yarajejwe indero n'imico kama. Umushikiranganji Françoise Ngendahayo yarajejwe gufatana mu nda agateka kazina muntu no kunganisha ibitsina. Abandi ntitwashoboye kubamenya. Iki gihe rero ibihuhusi vyariko birakuba mu kirere ca CNDD naho abategetsi batavyemera. Muri Ruheshi 2006 hari habaye ikoraniro kaminuza rya CNDD FDD i Bururi, maze Perezida Nkurunziza aratangaza ko ata kintu na kimwe coshobora kumutandukanya n'umukuru w'umugambwe Hussein Rajab. Hagati ya Ruheshi na Myandagaro hari hatowe ibiziga vy'abanywanyi 31 ba FNL mu ntara ya Muyinga bishwe n'igisirikare batabwa mu ruzi Ruvubu. Muri Myandagaro hari hahagaritswe uwahoze ari umukuru w'igihugu Domitien Ndayizeye, uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege n'abandi batari bake bagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza. Muri Nyakanga icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Alice Nzomukunda yari yatanze imihoho yiyamiriza ibiturire n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Inyinyurana ryari rikomeye hagati y'abantu ba Nkurunziza n'abantu ba Rajab, ariko bigakorwa mu rwenge rwinshi. Ata n'umwe yemera ko hari ikitagenda neza mu butegetsi. Ibintu vyagiye kudadanuka muri Ruhuma 2007 aho Hussein Rajab yakomborwa mu burongozi bw'umugambwe. Benshi mu bamushigikiye barakurwa mu mabanga. Hussein Rajab arahava arapfungwa muri Ndamukiza 2007. Aho muri Ruhuma 2007 icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Marina Barampema nawe nyene yarakomboye nk'umwe mu bashigikiye Hussein Rajab. Politiki ya CNDD FDD yamamwo ibinyegezwa n'ibipfungu, cane cane mu bihe abategetsi baba bacunganye batumvikana. Ibihuha biba vyinshi mu gihugu, abategetsi bo hejuru bakabandanya kwerekana ko ata kibazo kiriho, ibintu bikaza kubomoka mu mwanya ata n'umwe avyiteze. Ivyo bihe vyo mu mwaka w'2006 birashusha n'ivyo ubutegetsi burimwo muri kano kanya, naho atawuzi ko bizohera co kimwe. Ese hari ucibuka bano bashikiranganji? Uwomenya ico kibanza barimwo haze kukidusangiza.
nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugejeje ko mu ntango z'ano makuru y'ibiriko biravugwa mu gisata ca politike nuko inyangamugayo zishigikiye Agathon Rwasa zituye umushikiranganji wa mbere ngo atorere umuti ibibazo biri mu mugambwe CNL nk'uko biri mu itangazo ryasohowe n'inyangamugayo 22 zo mu biro bikuru vy'umugambwe basanzwe bari inyuma y'umushingamateka Agathon Rwasa. Iryo tangazo ryasohotse kuri uwa gatandatu mu kakaro 2023 mu ngingo yaryo ya gatanu rimenyesha ko ikibazo c'indyane zimaze iminsi zibonekeza mu mugambwe CNL bagishikirije umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Izo nyangamugayo zimenyesha ko barungikiye ikete Gervais Ndirakobuca kuwa 25 Ruheshi 2023 kandi ko barindiriye inyishu kuko ngo biboneka ko umushikiranganji Martin Niteretse ajejwe imigambwe atari karakora nk'uko bikwiye mu gutorera umuti indyane ziri muri uwo mugambwe. Muri iryo tangazo bakaba kandi bamenyesha ko ingingo iheruka gusohorwa n'abo bita akarwi k'abantu 10 gaheruka guhagarikwa mu mugambwe CNL aho kamenyesha ko gahagaritse umushingamateka Rwasa Agathon ko atagaciro ifise. Izo nyangamugayo ziri inyuma ya Rwasa zikaba zivuga ko hatana hamwe mu mategeko agenga CNL umurwi runaka ushobora guhagarika mu mabanga umukuru w'umugambwe atari mu gihe iyo ngingo iba yafatiwe mu ikoraniro kaminuza nketswe uwo murwi w'abantu 10 usanzwe warahagaritswe nk'uko biri muri iryo tangazo. Ikindi izo nyangamugayo ziri inyuma ya Rwasa zitera ivyatsi ngo ningene imboneshakure y'igihugu RTNB yerekanye amakuru ahengamiye ku ruhande rw'abo 10 ariko bibagira gushikiriza ibivugwa n'abo ku ruhande rwa Rwasa Agathon. Bagasaba ko umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bituye yofata mu minwe ico kibazo kugira ngo indyane ziri muri uwo mugambwe zitorerwe umuti burundu. Ese ivyo mu mugambwe CNL mubona bizoherera hehe yemwe? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu gusozera ano makuru nunyemerere ngugeze ko iyi nkuru ivuga ati nipfuza ko mu myaka 5 iri imbere hata murundi yoba gihurumbira kugura amasakoshi hanze y'igihugu. Ivyo bivurwa na Ivan Leonce Ndayishimiye umwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo rwakuye amaboko mu muzu rutangura kwiteza imbere biciye mu buhinga n'imyuga rusanzwe rufise. Muti ivyo navyo yabitanguye gute rero? Yatanguye ivyo gushona akiri ku ntebe y'ishure. Akaba agira ati sinifuza kuguma ngora abavyeyi ngo mpa iki na kiriya nsha niga umugambi wo kwiga ivyo gushona kugira nze ndisumamwo. Amaze kumenya umwuga niho yaca hatangura kwiyumvira iyo akura imashini yo gushona aca agenda mu vyo gufyatura amatafari mu gihe c'ikiruhuko ayo aronse hakaza harabika niho yakwiza ibihumbi 300 vy'amafaranga y'amarundi. Ati naguze imashini itagikora ndinda kuyisubiramwo mu kuyigurira ibikoresho bindi kugira ikore neza mbona gutangura akazi. Nk'uko abandanya abivuga iyo mashini yaramwungukiye kuko ubu afise izindi mashini zikora ibitandukanye, izikora surfilage no gutera amabuto pression. Ati ndashona impuzu n'amasakoshi eka no guhingura gusubiramwo amasakoshi vyose ndakora kandi abatari bake barazihurumbira. Akaba yongera ati amasakoshi nkora gushika ubu hagurwa hagati y'ibihumbi 15 mu mafaranga y'amarundi no kuvuga isakoshi z'abana ndetse n'ibihumbi 30 no kuvuga isakoshi z'abigeme. Hamwe tworonka imashini zikomeye twokora izirutizo. Tuzironse turizera neza ko za sakoshi ziva hanze twozikorera ino mu Burundi mbere tukanashora hanze. Abandanya amenyesha ko afise abandi bakorana. Ati sinkora njenyene kuko hari abo nahaye akazi benshi n'abo naramuye kuko nije nabigishije 5 muri bo dukorera hamwe. Wipfuza kumushorera murondere kuri 25683978. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari nabateguriye hariko aravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwo munsi kumwe n'ivyo utegekanya kurangura mu minsi iri imbere.